rero ndashimiye cyane Superbats kuba yariyumviriye gutegura iki kintu nta n'imodoka nari nsanzwe nifitiye. We ku bwawe iriganwa rikiza wajakiriye gute? Abana narifashe nk'imatch yabaye kwe kubera none urondera indirimbo y'umwaka n'impumyi n'umuntu atumva arazi ko ari yahani yarabibona kabisa. Mu Burundi ari amahiganwa haba ugasanga bavuze ngo habaye gupendereye, ntiwagira ubwoba yuko iryo higanwa rishobora kuba rigatahana uwundi muntu atabikwiriye? Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda, twese twari tubizi kandi ndanezerewe kuba musaza mu gikorwa. Naje ndabizi kibanza uko biri kose, nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo, niyo mbuwa mbere nakuvuga ati mwibeshe umukoze amakosa mumbabarire. Aha nihe indirimbo y'umwaka amanota 80%, ivyijana 80% ni bice 10. Wiyumvise gute baguhamagara? Nibyo gushima kweri, nize amashure 13, ayo manota nta niyo nigeze ndonka mu ishure. Urumva kuba ndayaronse mu muziki kandi akaba ari ikintu nkora kandi nkunda, byari byo gushima kandi byari biryoshye. Nikinaza vyimaneza nkoreye abisibo muzoza bigiye bashaka kubona ikizere cyacu twa umviriza ntihagire umuntu abura uko ataha. Ndamuha lift hariya murakoze cyane. Wiriwe cyangwa maramutse bivanye naho muherereye, ndabe kuri micro ni Jonyene Juste Gale Kaje from Warisa aka Black Machine Black. Twakwiyeho muri tubasanga aha nihe turi muri Superbat, aho namuzi tujya kuraba iganwa ryari maze ikiringo cindwi zibiri kugira ngo dushobora kumenya indirimbo ishobora kuba yarakunzwe cyane gusumba izindi bwa mu gihugu, n'abaririmbyi bashika kuri 10. Abaririmbyi bose ubona ko indirimbo zifise ingufu, mbega nindaza gutwara Superbeat sakana na Superbat ko kuri ahandi ndabubira ko ni mukanya gato. Jesse ndahindura nitwa Juste Gale Kaje from Warisa aka Black Machine Black. Behind the camera with umusaza narakubwiye ko di Black Man nibwo asanga ritukuye rizoba gakiye mu isabune ko kuri ahandi kumaranje turi mu bwami, aho no munsi tugomba tumuri bitangaza. Umuririmbyi aza ku wa mbere atahukana imodoka n'umutoza w'imodoka uzoherekejwe na kontra ya Brand Ambassador kwa kuri ahandi kumaranje kwa kuri ahandi. Nakubwira ko imbere ko ninzira ndahuye na Axel Muchuti, umwobeza kijya mayonnaise, umenyesha makuru w'inkino akongera akagira ibijyana marketing kwa kuri ahandi, washoboye gutanga proposition y'iriganwa Superbeat sakana Superbat. Ndakora musabrana. Urakoze cyane Juste Gael, nawe ndagushimire, nshimira n'umukubito kuko umukubito ni societe nini irimo abantu benshi ko namarashe namwe gushigikira rino higanwa. Nanje nkaba ndari muri jiri ahanini nsanzwe ndi muri gisata cha marketing kuko babivuze, ndi mu influencer akora na Superbat yego nkuko babivuze. Higanwa ryaragiyeho rirashigwa imbere n'abayobozi, hariho novuga abayumviriye turi kumwe kino gikorwa ariko cojaho nanje giye banyegera nk'umusanzwe akora mu consultant w'amashira mu atandukanye n'umuko bita turakorana neza cyane naswe no kuguhosting kuyini point ndasanzwe neza cyane. Rero nkavuga yuko jewe nariyumviriye barambaje ati wowe uyumvira iki ugiri higanwa ryowe cyane, ndavuga ati nukuri kuva Burundi bwikukira ntashira hamwe riratanga agashimwe k'umuduga ku muririmbyi cyane ndabisaba team twari kumwe abayobozi ba Superbat harimo n'ujejwe relation publique. Hama rero mu masaha 12 cyo cyimviro baragiye baricarana badukuriye, duhereye navuga kuri PDG mukuru tumuramutse cyane PDG mukuru, directeur gérant, directeur commercial nabo bakorana, navuga kuva ku mukozi wa mbere gushika kwa nyuma muri rino shira hamwe risanzwe rukora amabati n'imisumari kuva ku masantimetero 3 gushika kuri 12. Mbere afite n'ikirango kuri BG 28 na BG 32 amabati yose Superbat murabizi yuko arangwa na logo kandi aruzuzanye. Ivyo tuzobivuga ko turi ngaho nyene mu kanya gato higanwa tuza kuba tumenye uza kuritahukana, ubona amahigwe aza kuba ari kurinde. Amahigwe je urumva Juste Gael ndi muri jiri sinovuga wo amahigwe aza kujako, ariko ndabona yuko ngerageje kuraba bari ya 10 n'ukuri barakoze bose nivyo Imana niwizo uzo wa mbere mugabo
ngerageje kuraba nashaka nsaba abakunzi b'umukubito n'abakunzi b'umuziki muri rusange ko twoshimira Imana ko yaduhaye abaririmbyi 10 ba mbere mu Burundi bakunzwe muri 2025 bakaca biyandikisha muri Superbeat Sakara na Superbat kwa kuya bucuti ko tugende turabengereza ko bimeze ibanga monde umutima n'ikibabi je sindahindura nitwa Juste Gare ndi kumwe na no mu français tabira ko njanye n'uno mu beza ajya mayonnaise mukanya murabimenya kumana natwe je sindahindura nitwa Juste Gare keje mfumoresha ke Black Machine Black bucuti twagi tugende kwa kuya Yesu ashimwe tugire Kristo kuno musi uri hejuru turinda kanyamuneza cyane ko kubakira hano iwacu bwa imbere ya byose nagomba tubanze gushimira Imana twatanguye dusenga dushimira Imana nagomba mu ntiza amashi yanyu dushimira Imana yo yadushikanye ngaha twaturi bazima twakose dukomeye Sakara na Superbat. Hama nagomba kandi ndabashimire kuno munsi uri hejuru kuba twarabatumiye ku gikorwa bamaze kumenyesha dusanzwe dufise aho Superbat yateguye rino higanwa Superbeat Sakara na Superbat twadushimiye rero mwebwe mwese abatumire kuba twarabatumiye mukaba mwatwitavye hama twongere dushimire kandi n'abadufashije mu ntunganya y'ibi byose hama twongera dushimira n'abaririmbyi twateye akamo bakitabira rino higanwa rero mwese umwe wese mu cubahiro ciwe nagomba ndabashimire ndabakengurukire cyane kandi nongera ndabasaba mwikomera amashi cyane rero mfashe rino jambo kugira ngo umwe wese mu cubahiro ciwe mwisange mwiyumve hano aha hantu iwacu muri Superbat umwanya wose muza kumara ngaha kaba karyo ko kumererwa neza kaba karyo ko kuryoherwa kuko uno munsi ari umunsi udasanzwe ari umunsi dusozera iri higanwa rimaze iminsi itari mike kumbure tuza kurumanya kubana yatuyaga nivyo byaduteramishije hano nagomba mfate kano kanya kandi muko kubakira nyene kumbure mwarabibonye mwaravyumvise kandi no munsi mwavyitavye uko ntiganwa ryaje muti none iri higanwa ryaje gute Superbat twavyumviriye gute byaje gute hari ku mugoroba nkuko nyene duteramye niho haboneka telefone iyo telefone yaje ari ciyumvira mu ntango tuvuga tuti urabona ko turiko turadandaza amabati turiko turakora ibikorwa kugira ngo irishira hamwe irihinguriro ryacu rya Superbat aho turiko turafasha mu gukwiragiza ibikoresho byo gusakara byotuma abantu baronka byankenerwa mu nyubako zabo bagira inyubako zigezweho zifite ibikoresho biramba turiko turabikora niko ati none turavye mu Burundi turabona hariho abaririmbyi none ni gute twotuma abaririmbyi haba ikintu kibakabura kikabatuma tuduza indirimbo zabo zikamenyekana natwebwe tukabibonerwaho uko bari kwamenyekanisha indirimbo zabo natwebwe tugatera tumenyekana none ivyo bintu tubigenze gute bitangura n'iciyumviro gitoyi tuvuga tuti reka tugire buke buke turabe utuntu dutoyi twoherako iri higanwa ryogenda gute tuko turavyumvira tukavuga tuti abaririmbyi tworaba tukabaha udufaranga dukeyi
hanyuma bakaraba n'ukuntu bajamwo kugira ngo bakore baduze umuziki wabo. Mugabo turavuga tuti turavye inguvu abaririmbyi bari hano, nagomba mumanze mubampera amashi cyane. Kuko mu ndirimbo mu gukora ibi bikorwa mvabwenge birabatwara inguvu nyinshi. Hama nkishira hamwe natwe tuvuga tuti niho tugitangura, turiko turiyubaka, turaba ukuntu twokura, turavuga tuti naho biri uko turaba akantu koba kabura kutuma nabo nyene ubwabo bavuga bati tugomba natwe dushiremwo inguvu, tuduze impano zacu, tuduze ibi by'indirimbo zacu, abarundi bazimenye, abarundi badukurikirane bavuge bati izi ndirimbo, muri izi ndirimbo z'abaririmbyi twohitamwo iki. Tumaze kuvyiga turabishijya nino, turavuga tuti ikintu tubona cotuma n'umuririmbyi avuga ati kweri Superbat yagize kigoro, duca duhitamwo iciyumviro c'uko tworaba tukagura nk'akaduga, kubera tukiri batoyi ntiturakura, nitwera kuri V8 canke ikiduga kinini, kaduhere nk'abantu bariko barakura, duhere ku muduga nk'urya atari moto, mugabo imodoka azoduza ntanyagirwe kandi akagenda neza, ariyo iyo modoka mubona hajya arico cimbere twace twiyumvira. Duca rero tuvuga tuti reka rero dushireho ukuntu vyogenda, twebwe tudaraza amabati n'ukuri. Ibi bintu byari kuva bitugora kubera dusanzwe turi mu byo turayakora, tukayahingura, tukayatekera, tukayapakira, tukayadandaza. Tuvuga tuti reka turondere abahinga babunyoye, abahinga muri ibyo bintu by'umuziki bavyumva, baba ari bo baja kuri ico gikorwa, bakijeko badufashe kubitosora, badufashe kubitunganya kugira ngo bigende neza, kuko ari wo mwuga basanzwe barimwo. Usanga harimo abamenyesha makuru, harimo abo babaririmbyi nyene babunyoye babizi, bavuge bati iryo higanwa ryanyu ryogenda gutya, ryogera ku mategeko aya kugira ryose ribe mu muco, rigende neza. Rero nibo baciye gufasha kubitunganya gushika kuno musi. Kumbure baraza kuronka akanya ko kutubwira ukuntu igihiganwa ryagenze, mugabo uno musi novuga ko ari finale. Ni finale y'iciyumviro cavutse, tuvuga tuti turi bato, turiko turiyubaka, turiko turaduga, mugabo muko kuduga turabe ko tudugana n'abandi, kuko iyo uriko uragerageza kuduga ni byiza yuko nawe uraba ati nanje noduzane. Superbat mba dushaka ko ribishira hamwe ryogira amafaranga menshi, bigatunga ryonyene. Turiyumfuza yuko n'abandi mu byo dushoboye nabo nyene bogira nte boza baratera baduga, cyo gutuma twavuze tuti reka n'abaririmbyi nabo nyene turaba ukuntu twogerageza kubaduza bukebuke, uko tuduga natwe tugerageza gukwega abandi, tuje mu ntumbero y'imbona kazoza, mu ntumbero yo guteza imbere iby'umuziki, tugera duteza imbere iby'iwacu by'i Burundi, tugera duteza imbere n'iby'urudandazwa na ryo dusanzwe turi mu byo kudandaza no mu gutanga ibikoresho bikomeye biramba. Nuko rero icimbiro caje nayo majambo nagomba kubamenyesha kugira ngo abantu bose muri ngaha mumve ko Superbat ari shira hamwe, ari hinguriro rije mu by'inyubako. Turi mu gihugu tuko turiyubaka, turiko dutera tuja mu mbono kazoza y'ibihumbi 2040, igihugu cyo kiratera imbere, 2030 igihugu giteye imbere. Urumva turi ku kivi, turiko turakora, uko dutangura bukebuke niko tuzotera tuduga, uko tuduga tugerageza no kuduza abandi kugira ngo twese igihugu cy'u Burundi tube dufise inyubako nziza, tube tubaheza n'abantu mu mpano zabo baragirane, babe bariko baraduga, bariko baratera imbere. Niko ayo majambo rero nagomba nongera kubashimira, kubakengurukira no kubaha kaze na karibu muri uyu mwanya wose tuzagumana ngaha muri iyi ntumbero yo kuduga tuduzanya. Nuko rero tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Murakoze. Hasigaye babandi imbere yuko nzaguhereza ijambo perezida, ndazi yuko abantu bari kudukurikirana ku marezo sosiyo ari benshi cyane, bari barindiriye uno mwanya usanzwe
uno mwanya mukanya turabitambira tubivyinira ngegega Yannick bajya batatu begere ngaha arebera kiriko okay president ukura amazinda ngira ndabakura amazinda rero ndabajinjibure ngira rero mere kuwa gatatu tugeze kuwa gatatu dutera tugana umwe wa mbere aza gushatahukana ijya modoka y'umutonore hajya uwa gatatu rero ni indirimbo ni wewe ya Yannick Atara yitwa Yannick Yuta asanzwe avuka mu ntara ya Karusi mbe murazi yuko twavuga uwa kabiri muca mumenye wa mbere tuvuga uwa kabiri tuvuge gusa uwa mbere tuvuge uwa mbere murabishigikinga president arumvise igisabo cyanyu reka tubwire ko gusa tuvuga uwa mbere hanyuma muga agashimwe bose bararonka nta kibazo sivyo uwa mbere aha uwa mbere rero n'umuririmbyi Kiriku akiri DJ. Okay, ibintu ni okay. Aba ex basaze bashaka bataroke. Ntacyo mutakoze ngo mundagize ariko kubw'Imana ndacahagaze twese salamu alaikum DJ salamu alaikum kubifuza yuko jewe nsubira inyuma salamu alaikum kubavuze yuko njazagureza Imana ibahezagire cyane. Merci beaucoup Kiriku. Banyakubahwa banyabyubahiro mwese mukoranire hano kuri uno munsi tugira amahoro y'Imana tugira amahoro mu gihugu cyacu Burundi amahoro y'Imana abana ndanezerewe cyane kuri uyu munsi kubera ko ndatsinze kandi icubahiro kigarukire ku Mana kuko ibyo ibikwiye n'ibyiduha kandi nk'abana bacu twese dukoranire hano yaba jewe yaba abakompese bose nibaza ko umuntu wese mu kibanza yagiyemo yanezerewe cyane. Turashimiye Superbat Burundi, turashimiye n'abantu bose bashigikira umuziki w'u Burundi, ndashimiye n'abantu bose bashoboye kuntara kugira ngo ngere muri kino kibanza ngezemo. Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda twese twari tubizi kandi ndanezerewe kubwa musaza w'igikiriko. Naje ndabizi kibanza uko biri kose nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo niyo mbuwa mbere nari kuvuga ati mwibeshe umukoze amakosa mumbabarire rero mwakoze ko mwakoresheje ukuri kandi mwakishije naye arikwiye guca Imana bahungisha cyane. Dukurikize ko Kiriku amashimwe kuri Kiriku aha ni he tugira amahoro Yabana jewe ibintu by'ijambo si ivyanje mumbabarire ariko ndabashimiye vyatari kuba mwarantoye sivyo none ariko kandi ndashimira n'Imana ariko havuye Imana ikindi kintu cyambere shimira ni famille yanje nashaka baze gatonya kubera nibo bantu bambere ba motiva nibo bantu batuma nkuriza indirimbo mwumva nkora kandi ni imodoka sigwanje ni gwabo ariko ivyabo ni gwanje sivyo rero ndashimiye cyane Superbat kuba yariyumviriye gutegura iki kintu nta n'imodoka nari nsanzwe nifitiye murakoze cyane Okay, merci beaucoup. Sinzi ngira ngo Kiriku yarangije. Ego yarangije. Okay. Foto de famille na boss. Bose babemo banyakuba bashikiranganji abari muri jiri abashoboye kuba muri batatu ba mbere n'abayobozi ba Superbat.
NC Selector. Ariko abantu bakora muri Superbat tuyiririmbane ngato baza abantu ngo aha nihe sivyo none mwegere kabisa gatonya kabisa indi baitamba bicaye wallahi bari bambaye uniforme gakiri okay nibanyaruke kiri kuyabasavye umuhungu wanyu barabizi ko ndi brand ambassador baze ngo turirimbane imbere muri no misi n'imiriro sinzi ko nawe ubibona kera bamfata nk'utabaho ariko ubu fone irasona ni kinaza vyimaneza nkoreye abizi bobo muzoza bihiye bashaka kubona ikizere cyacu umviriza ntihagire umuntu abura uko ataha ndamuha lift hariya murakoze cyane. Merci beaucoup Kiriko Akili. Nk'uko rero nabikubwiye ndabura kuno munsi turi kumwe n'uwashobora kuba uwa mbere muri Sakarara Superbat nawe se ubundi niyo nkuru Akbar benshi muzi nka Akili Badman G bro nabura ati tutume felicitation bro ba wimva gute utwaye agashimwe uno mwaka aha nihe indirimbo y'umwaka yashoye kuba hit gusumba izindi zose ebana ni ibintu byo gushima Imana n'abantu yego kweli ba wimva gute ga bro kibasumba kweli nagira ngo mu rukundo Kiriku ni ari kibasumba gusa no muri no mwanya ndikibasumba kweli none Kiriku uraronka imodoka ugashogarara gutya nk'uvuye kuragirira inarume ningire gutya kumunezero wandenze abutko nifata wow iriganwa yari maze indwi zibiri ko riraganwa guhera rigitangura abantu benshi bavuze ati aha nihe we kubgawe iriganwa rikiza wajyakiye gute abana narifashe nk'imatch yabaye kweli kubera none urondera indirimbo y'umwaka n'impumyi n'umuntu atumva arazi ko ari ahani arabibona kabisa mu Burundi ari amahiganwa haba ugasanga bavuze ngo habaye gupendereye ntiwagira ubwoba yuko iryo higanwa rishobora kuba rigatahana uwundi muntu atabikwiriye yaburana babiri agatsinda umwe niho hoja mwirushanwa wizeye gutsinda cyane ariko yene kuyirira ikizere no kumva nyene ko bishoboka nico kintu nashize imbere muri riganwa igice ca kabiri demi finale twarabonye kutigeze ubu wa mbere hariho abandi bari babaye ba mbere harimo Alvera yabaye twaye ikibanza ca mbere imbere yawe bega demi finale ntwari wajugumiye gato ukavuga ati ya modoka yanje ubwo ntigomba itahana undi muntu bo muri demi finale siniyamamaje cyane kubera nafise izindi mpamvu nyene zitajanye n'umuziki zitanyemerera gukora ibintu by'umuziki cyane ari ibintu bya famille narindi ariko nagiye kibanza naronse naco cyari kibereye kandi kiri mu byanteye intege yo kumva ko muri finale nshobora gutahukana icyambere ikibanza cyabaye cyawe kuva ko muri finale ushobora kuba icyambere uno munsi imbere ko finale iba washitse ngaha waje wambaye costume ucuza wambaye n'akantu kameze gutya Kiriku akanago katekeyemo duke yana kanarinzi ko ariko nshiramwe ijya ko ntake none nasanze ari nini nyabyaga uturuvuguruzo wari witeguye kurutahana kabisa wow guhera kiba proclamation twabona yuko Kiriku umumenga aguma ahindura ama position hamwe kamenga ararindire kumva wa mbere singumana ubona no singumana hamwe ndakubagana byata Kiriku ko menga urafise ubwoba hajya imbere ntabwo banigera ngira narabutaye wow aha nihe indirimbo y'umwaka amanota 80 kwijana ivyijana 80 kwijana ni bice 10 wiyumvise gute baguhamagara nibyo gushima kweri niza amashure 13 ayo manota naniyo nigeze ndonka mu ishure urumva ko bandayaronse mu muziki kandi akaba ari ikintu nkora kandi nkunda byari byo gushima kandi byari biryoshye utajya amanota ku ishure byaraje birigera biba wari kwagiza rattrapage muri Sakarara Superbat kabisa wow tubwire uraronse kano gashimo nike kintu ubwira abafans b'umuziki wa Kiriku n'abafans b'umuziki w'u Burundi no mu karere abasanzwe bagukurikirana cyambere cyo no basaba guma badushigikira kubera nyimba Superbat yari yumviriye ku barimvyi b'abarundi ni kubera ko izi ko abarimvyi b'abarundi akakanya bashigikiwe cyane ibizi yuko ikoranye n'umurimvyi w'umurundi ari ahantu nayo iza gushika rero byose byavuye ku bakunzi b'umuziki ndundi muri rusange uretse n'abakunzi b'umuziki wa Kiriku n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange babandanye badushigikire kandi babandanye kwereka amakampuni ko gukorana n'umurimvyi w'umurundi iyo ukorera mu Burundi bifise agaciro kurusha gukorana n'umuririmbyi w'umunyamahanga uriko bitubwira
ubugiye kuba brand ambassador mu gihugu cy'umwaka wose na Superbat ubugiye gusangira akazi n'abakozi ba Superbat uviteguriye guteka Kiriku je nditeguye cyane nibaza ko hari ahantu nabo bizobashikana kandi abantu bazi bigezweho bazoyimenya Superbat kubera nta muntu azi ibintu bigezweho atazi Kiriku nta muntu azi ibintu bigezweho atazi Kiriku Kiri uri kuratubwira ibintu nk'ivyo umwaka wose ibati tuvuge ko hatanguye imodoka hashobora kuboneka akazu gasakawe na nibati rya Superbat rero biratandukanye nuko abandi bubaka je nzobanza gusakara bro turi mu Burundi hari amahinguriro menshi inganda zirahari ariko ugiye kuraba ni gake abantu bashobora guheba amahera angana n'ujya muduga kugira bareka bariremvyi baze bahiganirwe tubwire hari cyo amahinguriro yo kwigira kuri Superbat uravye rino higanwa ngene ryagenze cyane gose kubera ko na Coca-Cola nayitandisha ariko kugira n'ubu iracakora publicité iracifashisha abantu kuyimenyekanisha kandi dusanzwe tuyizi rero mu Burundi nibikunda kuba umuntu atanguza business y'amafaranga menshi ariko akananirwa no gutanga makenya guho muririmbyi ngo abantu bamenye ivyo bintu byatanguje kandi ugasanga mu nyuma aranahomvye kandi byari ibintu byiza byapfiriye kuba abantu batabimenye rero nandi mashirahamwe ikebuke kwezi inganda gukorana n'umuririmbyi birafite icyo bizifasha mu iterambere no kumenyekana kwizo nganda nk'uko Superbat cyane gose none ntumva ko nayo igiye kumenywa n'abantu bazi bigezweho kuba bagiye gukorana na Kiriku yego abagutoye babwira iki imbere ko dusozera Kiriku wana ndabashimira byatari kweri iyi modoka sinavuga ngo ni yacu ni gwanje mugani mwe mwayimpaye wa mwana w'ingozi nyamari Dorothea Mbarinde umubwira iki wa musheri wawe yaguhera Dafroze arongowe mu Kirundo yihangane kweri imodoka uba bari gwacu ariko nta kundi uranyobwa gusurarura nawe unwe nyene ariko uzo oya ntari ufite intanga kuri Dafroze atihangana urumuririmbyi yasohoye hanihe indirimbo yashoboye kukundwa kuko yavuye muri inspiration ingene abantu benshi baguciye intege hari ikintu ubwira umuntu yakurikiranye rino higanwa yagutoye cyangwa abonye itwaye iyi no modoka kukijanye n'ubutumwa bwari mu ndirimbo bushoboye no kuguhereza imodoka ugiye kugiramo bo iyo ndirimbo nazi ngo ni indirimbo yanje niririmbye ariko abantu benshi bariyumvise rero umuntu wese yiyumvise nabaze w'abantu bamucinege ati none aha ni muri Superbat voilà Kiri akanyuma hari cyo babwira kuri atwigire twebwe kwera umuntu yabuze uko ataha nyandikire kweri ego ico kintu numva no babwira umuntu urenganye uruhande nawe agonda urutoki guki uko gose imodoka ari wiwe nuko reka nabashimire ndabashimose mwa ivyo muri mu murabana natwe yari sakarara yari Superbeat sakarara Superbat ihiganwa bantu b'Imana novuga ko dukwiye gushimira uruganda Superbat atakurutagera kugira ngo duhereze imisumari myiza ibati yiza none ruje no gushigikira uno muziki kirumi kwa je nyene juste gale Academy for Marsa ke Black Machine Black kumana natwe tugiye kujya umunyenga na Kiriku twigire kwirira umunyenga twagi